Imyidogo ni myinshi ya bamwe babona uko iminsi igenda ibiciro vy'ibintu vya nkenerwa mu buzima bwa misi yose bitera biduga nayo agahembo kakaguma aho kari, bagasaba leta kugira ico ikoze. Saba leta imaze kubona ko ibintu bitera bita agaciro, ibintu bitera biduzwa, wa mukozi wa leta nawe akabona agahembo kiwe ntaco kamumarira. Arashobora kuba ahembwe utwo dufaranga dufate yohembwa nk'ibihumbi 100 mu bisanzwe, ahembwe nk'ibihumbi 100, dufatire nko kwijana, ugasanga inzu imusaba nk'ibihumbi 100 canke imusaba nk'ibihumbi 50, dufate mu mvugo ngereranyo ahembwa nk'ibihumbi 100, inzu nayo ari ibihumbi 50. Wumva imfungurwa yoziriha iki? Leta yoraba ikatworohereza nko ku bifungurwa vraiment, ikaraba ikapunguza haba nko ku makori basiye ku bintu vy'indya kugira tworoherwe, kuko ubu umuntu arakora ugasanga iryo ukoze uronka intica ntikize, mu nyuma hagera umwanya wo gufungura ugasanga twa tuntu waronka nyene duhereye mu mfungurwa, ugaca usanga ingorane zigaruka mu rugo bivanye n'uko ibintu vyo gusoma kandi ushaka usanga vyaduze. Ivyo biruko mu gihe no gufungura rimwe ku munsi kuri bamwe asigaye ari igihamana.